itariki 28 y'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2000 twavuga yuko burya ari umwaka udasanzwe mu buzima bw'abarundi no mu buzima bw'igihugu. Ni itariki idasanzwe nubwo bamwe baba bashaka kwipfukira bagira gute, iyo ni itariki idasanzwe kandi itazibagirana. Uti gute? Ubwa mbere ho burya ibihugu vya Afrika ni ibihugu byari byarazingamitswe n'ubu kizingamitswe n'intambara nyinshi bamwabyumvise, intambara kandi ibizingamika mu iterambere, impunzi abantu bakicana ibihumbi n'ibihumbi, ubukene bukira, no mu bituma Afrika izingama ivyo birimo. Uburundi rero ntibwasigaye inyuma, buri mu bihugu byazingamitse cyane n'intambara kuva bukironka intaye yo kwikukira. Mu bintu byatumye igihugu cy'ubundi gizingama mu vy'iterambere n'ivyo birimo. Ehera 62 tukironka kwikukira, ubwanwa utari umugani udavugwa gasoya yaharaniye intaye yo kwikukira yaciye agandagurwa, hacaraba crise yo kumusubirira, no kuvuga isubirwa giwe kuva 62 gushika 66 ku ntwaro ya cami ico gihe, kwera Burundi wari gucikukira experience itaraba nini mu batwara amareta yahindagurika ku mwanya muhora mu byo bita ngo Monorovia na Casablanca. Mu 65 mushiranganje wa mbere aricwa, muharaba amatora 65 nyene, hamiri bacumwami kirategwa hajya nyene, haradukubwicanyi bufatiye ku moko. Mu 69 birasubira, mu 71 harabizindi crise, mu 72 inganda ziratikira, nabwirirwa arabisubiramwo, inganda ziratikira, abantu barahunga iki. Mu 88 inganda zirasubira gutikira, mu 91 birasubira, 91 kandundura kuva 93 gushika mu 2005. Tuvuga yuko ati hoho ibara ryari ryaraguye, gushika mu 2005 ibara ryari ryaraguye imyaka irenga 10, ndetse no mu 2015 birasa n'ibisubira ari zamutse kwakundi. Cyamumva rero umwanya ubundi bwata, ariko rero ico gihe itariki igitwami igihe abantu sena amasezerano Arusha abantu biruhukije, nuko hari haheje kubona intumbero y'ingene abarundi bosubira kubana bagasangira igihugu atari ko bararyana. Bari byarananiranye, wari umugani abantu bose ntibatahura ingene bizoshoboka. Kumbure hari abakiri bato muri benshi muri mwebwe canke ico gihe bari bakiri bato cyane, muga abantu bari bisumbuye ico gihe. Twe twaribaza tuti none Burundi buzotinda bw'igihugu gute, abantu bashobora kwita ko bagisangiye. Byari biteye ako ico gihe mbere hari ico bita risque, abantu bavuga risque de la somalisation y'u Burundi. Ngiryo somali muramumva igihugu ingene yagenze, ingene cabaye catataguritse, abantu bose banati Uburundi hatagize igikogwa bumera nka Somalia. Somalisation igihugu yari ari risque. Hanyuma abanyepolitike nyene kubica gihe no bategeza kuja imbere, baragenda rero yarusha kunguza makungu ndabafasha mediation. Bari abagabo b'injyamunyu badasanzwe, ko baravuga ati ingorane ziri mu Burundi n'injyazi mu Burundi sizo guha uwari we wese. Bazihaye ubwa mbere mwarimu Julius Nyerere yahora twara Tanzania, aratangura yibuka aca yitaba Imana bitarahera. Barabati none uyu yosubirirwa nani? Bati nta wundi atari umukambwe Nelson Mandela yubashwe ku isi. Urya Nelson Mandela yari nka monima, yari umuntu adasanzwe. Ati niyo ushaka kuja kukanya Barundi bakumvikana. Araheza arabija ko rero baricara rero bavuga ati none baraje habanza kora tuti none Abarundi burya bapfiki. Baricara babira bati buye ikintu Abarundi bapfa. Base ati konfli mu Burundi basanze ari konfli ya politique, ni injyane za politique mwazibonekereza mu moko, mu ntara, mu miryango. Mu Gifaransa bavuga ati conflit politique avec des manifestations ethniques, régionales et claniques. Bati bigaciba kwikumirana mu by'intwaro, gutubayuza gataya kazi na muntu, intwaro z'igikenye dictature, ta démocratie, amahonya bwoko, kwigumiza ku butegetsi ku nguvu kabugumako
ugatera ubukene mu bandi, ubutunzi bw'igihugu bwigungirako, ukamenga abandi ntibari mu gihugu. Basanze Abarundi ari byo biza intandaro mu gihugu. Ndabisubire mu basanze ari gukumirana mu vy'intwaro, kutubahiriza agateka kazina muntu, intwaro y'igikenye, ta demokrasi, amahonyabwoko, kwigumiza ku butegetsi, ugaca wigungira ko ubutunzi bw'igihugu, ubutunzi bwa politique, le pouvoir politique économique, ukagunga abandi. Baca basanga ivyo nivyo nyine y'amayazara niyo nateye de conflit Burundi. Baca baruka ati none tubigenze gute? Ayo masezerano aje mwiki? Baruka ati ayo masezerano ricoja mbonikiye. Ati gusangira ubutegetsi tugikore mu nzira. Barakunda kuvuga ngo namagaburanyama, ngo ntiyari amagaburanyama, gusangira ubutegetsi twari kumvisha Abarundi bose ko atanu bazosubira gukumigwa mu butegetsi. Nibijya mu byatinze bija mu ma équilibre constitutionnel. Hamwe mu Burundi avuga ati aho ndi sinzigera kumigwa mu butegetsi bw'igihugu. Icyo cyari kintu gikomeye cyane. Kandi nuzoshaka kubikora ntazoronka benera. Kuba abantu turabantu, baravuga ati abantu n'abantu ashaka kuza n'umutegetsi w'icaduka, agashaka kugira ivyo yigira ati bishire mu masezerano bije ngibwirwa shingiro. Kandi uzoza yizanisha ivyo yizanisha. Ikigira kabiri bati umutekano kuri bose, igisoda gishobora gukingira bose, cyazovara ngo ubwoko burubu senkani mu nzego z'umutekano z'igipolisi n'ibijanye na renseignement, ibi service nationale kugira zibe inzego professionnelles zidakorera intwaro, zikorera igihugu, zidakorera intwaro. Professionnalisation des services de sécurité, l'armée, la police et les services nationaux de renseignement. Cyari kintu gikomeye cyane. Hamwe inzego z'umutekano ngo zigukorera intwaro bwo cyangwa umugambwe ziba inzego z'igihugu kabisa. Ati intwaro rusange garuke, abantu batogwa amatora garuke, tugira bihayurira hategeza ku bico bita transparence electorale, batora muri transparence ishoboka. Kwibe vy'amatora canye kutakoresha mu muco vyari ibintu avuga tuti ibi niyo nyina y'amayazana ati kuko abantu bashaka gumiza ku butegetsi kubera amakudeta canye gumiza ku butegetsi mu matora tunganijwe nabi nibishora kuzana akarambaraye n'intwari berero kugwanya ibiturire. Haya umva ngo zyanze kuzogwanya uturi zashimwa byo byari byavuga muri Arusha. Ibi vya ombudsman byose byaje. Baba ugwego uzarara ko atagate akazira mu gahungabana atabantu barenganya abantu muri administration ati na za zisubire zikore ivy'agate akazina muntu. Bati izamungura ry'ubutunzi bw'igihugu kuko y'ubukene buri mu gihugu murazi ko basangiye ubusa bitaniki bitani bisambo. Ati izi impunzi hari impunzi abarapatriye basubira ronkengere babaho ubutunzi bw'usubire cooperation garuke. Uburundi bundi gihugu gikenye cyane cyagiye mu ntambara kitarosama kunywa gifashe nikizovayo. Twarabikoze turabitakanyanga tanusama kuntu turakubikurayo canka aba déplacer dogere arenteliere murabize mu gihugu. Byari ibintu byaje gutyo tubona mbwa dusanga haro n'abantu bamaze imyaka 30 n'indi babisabwe n'abantu mbwa bavukiye muri zo kandi déplacer n'ababara patriero bazi byose parokora nyine basubira kuronka ubuzima igihugu cyasubira kuja kwiterambere. Ubukene buve mu gihugu gwanya ubukene Abarundi bamererwe neza beho neza hagacaho na réconciliation nationale. Ako kazi tukaje gute nico baca bita justice de transition, justice transitionnelle. Justice transitionnelle itandukanye ko n'izindi ni justice ba spéciale. Bako abantu baricaniye wakizande paro kwagirizanya ni mwebwe ni mwatanguye ni murabere inge n'aba verite ukuri kumenyekane abantu basabana imbabazi ababikoze bagira ni imbabazi hanyo justice irengane dutangura ibishasha. Nimbata se imbabazi bashobora guharwa haze n'umugwi mpuzamakungu wanuze gutohoza kwera abantu bamenyere kwagirizanya haze rero n'imigwi mpuzamakungu iri net byo gutohoza aho kahise ngene kagenze n'abana bazovuka bazamenye bati akahise ko Burundi kameze gute kandi kwa kazwi kemewe.
hamara murasubiza hamwe rero ibi vy'amahonyabwoko virirwa bikavugwa bikarengera hagacaba no gushiga umunsi umwe tuzibukira ko abahitanywe n'ivyo biza bose ntagira abantu bagenda mu bwoko bakuja kwibuka abandi kwibuka boya umunsi umwe monima imwe tuzibukira ko abarundi babuzwe mu ntambara zose zagiye ziraba mugabo urumva bwari ko Burundi bushasha buvutse ni naho rero n'imigwi itari yagiye muri ivyo biganiro bacabya tuti ni musinyira amasezerano guhagarika intambara mugabo ayo masezerano acaja mu makoro y'Arusha bose baca bemera amakoro y'Arusha kica kiba igitabo kimwe c'amakoro d'Arusha nayo guhagarika intambara Burundi buzogira ko na FNL yaje mu nyuma ya Gatogwasa yashikiyemwe ati hagarika intambara na leta mwese mugengwa n'amasezerano y'Arusha n'abashashira kw'igikuru igihugu kiti uburebye intambara biraheze tuje mu iterambere mugabo uravye ubu bilan kwa gusangira ubutegetsi kuro gutera gusubira inyuma umengo hasura garuke bimwe vy'umugambo umwe mbere na ya ma équilibre constitutionnel kumva batamwe kuvuga ngo sanata zosubira gukenegwa umutekano inzego z'umutekano zarashinzwe mugabo harabagumashaka kuzikoresha kamengo niz'umugambwe niz'ubutegetsi gusa nico gitumase kuba n'ibintu bimwe bimwe vy'impunzi bana ya makrize yagiye araba ivy'intwaro rusangi tudasubira mu mugambwe umwe ivy'amatora byasubiye kuba ikibazo transparence electorale sagaseseshwa rumuri biheruka ibijanye no kurwanya igiturire n'intwaro ibereye ibyo bimwe twakozera byo kwigarurira ubutunzi bw'igihugu uho bisigaye vyemangwa ku mugaragaro ko vyagarutse bikemanga n'ababijejwe nyene yaje se traditionnelle n'ubu ntivyabaye ntivyaheze urumva ko n'ubu muramwumva amatariki ko abarundi bagashaka kuyahimbaza bamwe bamwe kwabo twasubiye muri bimwe vya kera ukuri mu Burundi ntikwigeze kuja habona neza ngo abantu ba Burundi bagusangire bamwe baravuga abandi bakavuga ukuri kwabo n'ubu nta histoire abarundi bo kwigishwa abana ngo ibintu mu Burundi byagenze gutya biracari ibintu mengo birahishije ibijanye n'iterambere ninge n'abarundi babayeho na bwa bukene ntawo kwirwa arabivuga bijuravye impact y'ibituvuze ku by'ubutunzi ukaraba mu 62 gushika 66 ubutunzi ntibwiyongere habaye icyo bita stagnation mu 72 bavuga ko PIB yasubiye inyuma 6% kubera ingwano yabaye mu 93 gushika mu 2005 ni naho ubukene bwavuye ku 35 kwijana uja ku 67 gushika muri 2005 uva mu 93 gushika mu 2005 ubukene bwigwije na kabiri abarundi bakenye mu 93 mu gihugu bari 35 kwijana kandi wibutse ingene abantu bari babayeho ingene twari tubayeho imbere ya 93 naje ndiko ndasubira inyuma kabona ingene ubuzima bw'igihugu bari bumeze ucubibona ugacuraba ubu 2005 yari 67 kwijana muga mu 2005 ari 67 kwijana ubu ho mu 2025 todo profetigeze hafi yenga 75 kwijana muri ya myaka yini 200 hakubukene butera zosubira kuri ya 35% ahubwo vyemange todo croissance barondera kuyongera ku 10 kwijana ni biharo bikoresha mu by'ubutunzi mugabo ntivyarenze 4 kwijana urumva harategwa amadokima ngo CSRP vision ngo PND vision 2025 ngo ya programme nationale de lutte contre la pauvreté changi programme national de développement PNB plan national de développement byose urabona ntaco vyamariye mu bisata cyo vyamariye igihugu ravye resultat
ubu rero pe urabona yuko igihugu kiriye puze amadovize ntigifise ibyo cinza biragoye ibitoro ibiciro 40% amashirahamwe yasubiye inyuma ya leta amabara kugira yakera kugira shoye no gusubirwamwo ibyo dushorera hanze amakawa amamine byose urabona ko ari ibintu vyabaye umuti none ibijanye n'indero sanitaire isubira inyuma twaba tuti none turajaye cyo ni kibazo umuntu abantu bose ariko bari ubu turajahe kuko bitagashi sinzi mugaye cyo twosaba nuko kameme ibi bintu cyo gusubiza hamwe kw'abarundi kwibuka ibintu byari amasezerano bumvikanye kugira igihugu gitera imbere byugarukwako uya amasezerano yararuhije igihugu kandi kugira aboneke vyaciye kure ikindi nuko baba ari ku butegetsi tubibutse neza hagira uduhinyuza nta muntu yafashe igihugu ku nguvu mu Burundi nta muntu yaje ngo ndafise inguvu ndafashe igihugu ubutegetsi bwose buhari di c'est le produit d'un dialogue profond et sincère mbe n'amakunga agiyemo ntagira uyitira rero ngo jewe ngo naragize inguvu extraordinaire ndafata igihugu ijya somalisation batinya kwari uko umutekano ubura mu gihugu mugabo bari mu kiroberi badashobora gufata ni santimetero y'umutumba ngo bashire no mutegetsi kandi byari bintu icuro ni cibukwe aya masezerano ya Arusha yabaye tremplin kugira ni intwari hari no musi igaruki nikiraro ko vyagenze umugani w'inkware n'inciraho haduka umuriro inzoka kubera iri mu ishamba umuriro havuyiturira ukizingira ku nkware ati ngurukana unkure muri iri shamba inkware gatega izosi inzoka ikajako inkware kayikora mu ishamba kayikiza hano igeza aho hantu yancira gaci ikamye inkware ngo urenge ndakunike wewe ndagukwiye mu muriro ndagushikanya hano nugira unige naya masezerano nico kimumva intambara ziraheze haragarutse demokrasi ubutegetsi baraburetse n'ivyiza mbwa ntibyo cavyibagira ingene vyaje ntaho cavyibagira kamere kandi ntaho cavyibagira uko bice bihaguriswa kuzana wa mutima wo gushaka kwigungira ivy'igihugu wumva ngo ni gwawe wenyene kandi iyo ngese izotugeza habi ibandanije ikigira kabiri bahagarike guhenda urwaruka gushaka kurusubiza mu nzira z'amoko tabyo ruzi rutabonye barundi bagakurira mu gihugu abarundi bari bacizira ingene igihugu cyo twagwa neza n'amasezerano meza mugabandi ubu bagashaka kubasubiza mu njyane z'akaboze zahitiye abanyepolitiki baburi vyumviro bashikiriza guhangana na deficit igihe z'ubukene no guteza imbere igihugu bagashaka guhisha ubube gitomwe bwo gusahura y'ubwabarimo canke nibiki bagashasha kuzana ugwaruka ngo basubira guhigishe ngo muraraba neza nkamacakubiri ngo bari yaniyo bicanke nibandi ugwaruka inzira y'amacakubiri n'urusezero kandi inzira zari zaraciwe haragezaho bahangana n'ibibazo bibaraba ubumenyi indero guhanwa n'abantu baragwa ibindi bihugu ndakuruzingamika mu bintu bidashika hanyuma ikindi twibuke rero yuko igihugu cyategeza kuba ari cacu ntawe cavunye gusumba uwundi abandi bose carabakomerekeje tumenye twagikuye kugira igihugu tukifate gutya ndakamaramaza tuzi yo twagikuye igihugu yo cavuye mugabo myaka 20 nta matari mugabo twatukigejeje aha je nibaza yuko twari dukwiye kwicara tukiyumvira abandi bavuye mu ntambara yugo arabi transform kagira ko
ni sino kwigana navuga ni experience ibihugu ahari bavuye mu ntambara barira ati umwanya twataye hama twibuke turahaniteka je n'umuntu avuga ati nk'abantu nk'abamandira kubona atani barabara bitirira ngaha nk'amandira kugira agire pression koni naritazi ico gihe zari zikomeye kugira umuntu ayigira ko pression muri dialogue bakaja mu vyari ibintu vyoroshe cyo kuvyibuka parce que seules les actions de Robert ne pouvaient pas faire réfléchir au gouvernement à dialoguer. Ça la pression de la communauté internationale na la médiation y'abamandira. Nuko yuko les actions ibikorwa by'abagwana ntigushobora gukomve nka leta yuko ija mu biganiro ntibyakunda. Numva rero zo tugiye cavuye kuri by'intwaro usanga aho bigeze ubu byo gusa gutegetsa ingindi ko biragenda by'ibituri ibyo twari duhitiyemo sinzi ko n'Imana ituravye kirani zimwe nitubona